wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Ndongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mudukurikirana ku murongo w'umuco w'isabato. Ndongeye kubatera kamba kugira ngo dukomeze gusangira vya vyigwa vyacu. Turiko turiga ivyigwa bifise ikivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Muriko ko twarabiye ivyigwa hamwe bitandukanye, urukundo Imana ikunda abanyavyaha, tukarabira hamwe ingene umunyavyaha agomba kwiyana kugira ngo bikunde ashobore kubabarirwa. Twarabonye imbabazi z'Imana ingene zikora ku munyavyaha. Noneho rero tugiye kurangiza kino kivugo cacu, tukirangirisha n'icigwa c'indwi kivuga ngo kubaho mu munezero w'imbabazi za Yesu, Imana ihabwa icubahiro cyane. Tugiye kurangiza ku cigwa c'indwi kivuga ngo kubaho mu munezero w'imbabazi za Yesu. Mugenzi nagomba ndakurarikira kugira ngo dukurikane iki cigwa ca nyuma tugiye kurangiriza ko muri kino civugo c'ivyigwa vyacu kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko tugiriye ubuntu n'imbabazi zawe, ukaba twemereye ko turangiza kino civugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Tukaba tugiye kukirangirisha iki cigwa ca nyuma, tagusavye ngo ubane natwe kandi utahuze ijambo ryawe, abana bawe badukurikirana ubane nabo kandi batahuze ijambo ryawe, mpwemu wawe yarabaye n'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo, amena. Tugiye kurangiza rero n'icigwa cacu muri ca civugo cavuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Tugiye kurangirisha n'icigwa kivuga ngo kubaho mu munezero w'imbabazi za Yesu. Kuba mu munezero w'imbabazi za Yesu. N'ubu ndakomeza kuvuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira, kandi ivyo birashoboka kandi birakunda, gusa nuko ufa kwizera. Rero iki cigwa kirahambaye mugenzi uriko urankurikirana, ndagomba ngo ubitahure neza kandi ubizirikane. Nawe Yesu arashobora kukubabarira. Mbega Yesu atanga imbabazi zimeze gute? Niyo mpamvu mu gitabo c'Abaroma igice 8 ku murongo wa mbere Bibiliya imbwira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Mugenzi, twabonye ibintu bitandukanye bitwereka neza ko abantu bari muri Kristo Yesu kandi bemeye kumwizera atarubanza ruzobatsinda, kuko icigwa ca kabiri twarabiye hamwe catubwira ko Yesu ataje gucira urubanza abari mw'isi, ahubwo yaje ngo bari mw'isi bakizwe nawe. Niyo mpamvu rero abantu bari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Niyo mpamvu ugomba gukurikirana ibintu neza ukavyumva neza. Niyo mpamvu intangamarara y'iki cigwa cyo kitubwira ngo abantu benshi barabaho batwaye imitwaro y'amakosa. Abantu benshi barabaho batwaye imitwaro y'amakosa ya kera, bakibaza ko Imana itakibakunda. Ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni uko umuntu ashobora kubabarirwa no gutanga ubuzima bushasha. Iyo Yesu rero ababariye, iyo Yesu abariye umuntu amukura mu bwoba no mu kwihebura, akamuha amahoro n'umunezero, Imana ihabwa icubahiro cyane. Ariko ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, bakibwira ko ibintu vyarangiye vyononeka, ariko siko biri. Niyo mpamvu imbabazi za Yesu zikura umuntu mu guciga urubanza. Niyo mpamvu mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice ca 3 ku murongo na Yohana igice ca 3 ku murongo wa 17, Yesu ntiyeze gucira urubanza bari mw'isi, ariko yaje kugira ngo bari mw'isi bakizwe nawe. Mbega nawe uragomba gukizwa na Yesu? Imana ihabwe icubahiro. Uragomba gukizwa na Yesu? Nawe Yesu arashobora kukubabarira. Mbega uragomba gukizwa nawe? Yo umuntu rero yihanya akizera Kristo ntakwiye kubaho yibuka gusa amakosa yiwe ya kera, kuko ubuntu bw'Imana bumuhindurira ubuzima. Imana ihabwa icubahiro cyane. Iyo umuntu yihanya akizera Kristo akemera kwakira imbabazi ziwe nkuko twamaze kubibona, ntakwiye kwibuka amakosa yiwe ya kera. Oya, ahubwo ubuntu bw'Imana bumuhindura mushasha. Niyo mpamvu ntukemere ko kahise kawe kagutandukanya n'Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ntukemere ko kahise kagutandukanya n'Imana. Hari abantu baba bakoze amakosa mu bihe vya kera, mu bihe vyashize, kandi amakosa bigaragara ko aremereye kandi ateye intuntu, ariko kandi igihe bahuye na Yesu ababarira ayo makosa, ntabwo bigomba ko bongera kuyibuka ukundi. Oya, ntabwo bigomba kongera kuyibuka ukundi, ahubwo ayo makosa bakoze ntiwemere ko yagutandukanya n'Imana. Oya, emera ko Yesu yakubabariye, nimba wihanye by'ukuri ataburyarya burimwo. Niyo mpamvu imbabazi za Yesu bagenzi zidutera kubaho ubuzima bushasha. Niyo mpamvu biri tubwira ngo mu ca 2 c'Abikorino
igice ca 5:17 ati umuntu wese yari muri Kristo Yesu abahindutse icaremwe gishasha. Imana ihabwa icubahiro. Mbega nawe uragomba guhinduka icaremwe gishasha? Sinzi ko mugenzi uriko urankurikirana neza muri iki cigwa cacu kirangiza kino civugo ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Iki cigwa kitubwira ko tugomba kubaho mu mbabazi z'Imana, imbabazi za Yesu Kristo akaba arizo tugomba kwiberamwo, kuko nizo zituma tubona ubwami bw'Imana. Usobanukirwa ibintu neza tugiye rero kurabira hamwe kandi bihambaye. Yesu ntaduharirira ibyaha gusa byacu, ahubwo araduhindura kugira ngo tubeho mu bugombe bwiwe. Imana ihabwe icubahiro. Ariko ikintu kirahambaye cyane, Yesu ntaduharira ibyaha byacu gusa ekada, ahubwo araduhindura kugira ngo bikunde dushobore kuba mu bugombe bwiwe. Mbega nawe umugenzi uriko urankurikirana kuri uno murongo w'umuco w'isabato, uragomba guhinduka ngo ushobore kuba mu bugombe bwa Kristo Yesu, ugere ikirenge mu ciwe, ube nk'uko Kristo yaba. Ugomba kwihana by'ukuri, ukakira imbabazi ziwe, kandi aguhindurira amateka. Birashoboka nawe ukaba mu bugombe bwa Yesu Kristo nk'uko nawe yaba. Imana ihabwe icubahiro cyane. Niyo mpamvu ubabarirwa na Yesu ntasubira kubaho nk'uko yarari. Umuntu Yesu ababariye akamuha imbabazi ziwe, arahinduka agira ubuzima bushasha. Mbega nawe uragomba guhinduka ngo ugire ubuzima bushasha. Ndaguhamagaye mu izina rya Kristo Yesu ngo wemere kwakira imbabazi za Yesu kugira ngo ushobore kubaho ubuzima bushasha. Umunezero w'imbabazi usangirwa n'abandi. Niyo mpamvu mu gitabo c'Abanyefeso igihe ca 4:32 Bibiliya ivuga ngo mugirirane neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yababariye muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icubahiro cyane. Imana yarababariye muri Kristo Yesu, niyo mpamvu namwe mugomba kugiriranira imbabazi, mugaharirana, mukagiranira neza. Umuntu rero yahuye n'imbabazi za Kristo Yesu nawe azigirira abandi, kandi imibereho yiwe igahinduka. Imana yacu ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu umutima wabohowe n'imbabazi urangwa n'urukundo. Haleluya. Umutima wabohowe n'imbabazi urangwa n'urukundo. Mbega mugenzi uri kurankurikirana, sinzi ko ibintu uri kurabitahura n'ubwenge bwawe, sinzi ko ubwenge bwawe buriko burabigutahuza neza ku rugero rukwiye. Umutima wabohowe n'imbabazi urangwa n'urukundo. Umuntu yagira imbabazi na Kristo Yesu ntabwo nawe atagira urukundo ekada, ahubwo nawe acagira urukundo rwo guharira abandi. Mbega nawe uragomba guharira abandi ko Kristo yakugiriye neza akakugirira imbabazi. Kubera ko abantu usanga batabarira bagenzi babo, kandi nabo Yesu yarababariye gusumba ivyo yakoze. Nivyo biremereye cyane ku byo mugenzi wawe yagukoreye. Ivyo yakoreye Yesu nivyo biremereye, ariko Yesu yaremeye arabikubabarira, yaremeye araguharira ibyaha byawe. Ariko nawe kubera ko utagomba guharira abandi, umuntu yagize umutima mushashe gahindurwa na Kristo Yesu, nawe arangwa n'urukundo. Imana ihabwe icubahiro cyane. Mugenzi ndagomba ngo ibintu bikurikirane. Niyo mpamvu Ellen G. White avuga amajambo ahambaye mu gitabo bita kugana Yesu cyangwa gutumbera Yesu. Yavuze ngo ko Kristo aduhamagarira kumwegera uko turi, kandi ko urukundo rwiwe ruhindura umutima w'umuntu yihanye. Imbabazi za Kristo rero ntizisiga umuntu mu byaha, ahubwo zimufasha kugendera mu bugingo bushasha. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ari ikintu twumvise gihambaye umwanditsikazi Ellen G. White yavuze mu gitabo gutumbera Yesu. Imbabazi za Kristo rero ntizigumiza umuntu mu byaha, ntizimusiga mu byaha, oya, ahubwo ngo zimufasha kugendera mu bugingo bushasha. Mbega mugenzi uragomba kugendera mu bugingo bushasha. Niwakira imbabazi za Kristo Yesu zibehe mu mibereho yawe, kandi uzirikane ico Yesu yagukoreye. Umaze kukizirikana vy'ukuri uca ugendera mu bugingo bushasha. Yesu ico nico kintu agukorera kandi gihambaye. Ndakurarikira rero gusobanukirwa ico kintu kugira ngo nawe ushobore kuba mu bugingo buhambaye, mu buzima bushasha buhambaye bubonerwa muri Kristo Yesu. Nuko mantaze umutima wawe, oya, nuko mantaze umutima wawe. Imbabazi za Kristo Yesu zihari ku bwawe, kandi wemera kuzakira. Ushobora kuba mu munezero wiwe ni nta kabuza. Ushobora kuba mu munezero wiwe ni nta kabuza. Kwa ko icigwa cacu dufise kirangiza kino civugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira, kivuga ngo kubaho mu munezero w'imbabazi za Yesu. Kuba mu munezero w'imbabazi za Yesu, iki kintu mugomba kucumva neza ko ari ikintu gihambaye. Iyo umuntu yababariwe kandi akemera guca bugufi muri Kristo Yesu, akamera nka wa mwana w'icangazi yemeye guca bugufi imbere ya se n'imbere y'Imana, noneho rero yahawe kubaho ubuzima bushasha kwa se. Yagiriwe neza, yambikwa imyambaro y'inyambarabami, kandi agirirwa umunsi mukuru. Niko binameze n'umunyabyaha iyo yihanye, mwijuru bagira umunsi mukuru, baranezerwa kuko uwo muntu abayeho mu buzima bushasha. Mbega nawe uragomba ko imbabazi za Yesu ziguha umunezero wo kubaho mu buzima bushasha, kubaho mu munezero w'ubuzima, kubaho mu munezero w'imbabazi za Yesu. Kandi nawe Yesu arashobora kukubabarira mugenzi. Yesu arashobora kukubabarira.
twabonye isomo rihambaye. Yesu yavuze ngo enda naho bigeze iyo nimuze. Mbega wibaza ko ibyaha byawe bigeze hehe? Ni byinshi canke ni bikeya? Bingana gute? Ariko nubwo biri uko ko bingana kose, Yesu ahamagara ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, munyikoreze imitwaro yanje kuko iyi ngate yanje wawutse. Yesu arabaruhura, nuze. Mbega wibaza ko bigezeho ibyaha byawe? Bingana gute? Ni byinshi canke ni bikeya? Ariko kandi nawe Yesu arashobora kukubabarira. Niyo mpamvu iki cigwa tugiye kurangiza ko kitubwira ngo kubaho mu munezero w'imbabazi za Yesu. Umuntu rero abariwe na Yesu agira umunezero wo kubaho muri we, kandi ubuzima bwiwe burahinduka, bugahinduka bushasha. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icubahiro cyane. Niyo mpamvu nta muntu akwiye kubaho mu rubanza rw'amakosa ya kera. Nta muntu akwiye kwiyumvira ko amakosa ya kera yakoze ayo Imana ikiyamuharura ko mu gihe yihanye. Oya, Imana ibera kubabariye cyane. Niyo mpamvu mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 17 ku murongo wa 30 Bibiliya ivuga ngo imisi ubutamenya ura Imana yarayirengagije, ariko kandi ngigira ko abantu bose bava bakagira baza bakihana. Mugenzi, nimba warihanye by'ukuri atabujyaja burimwo, imisi y'ubutamenya yawe uhoraho yarayirengagije, kandi amakosa yawe ntabwo Imana ikiyibuka ukundi. Niyo mpamvu Yesu nawe ashobora kukubabarira. Yesu arashobora kubabarira, agasukura umutima, kandi akaduha umunezero wo kubaho turi kumwe nawe. Imana ihabwa icubahiro cyane. Niyo mpamvu turi ku kigwa kivuga ngo kubaho mu munezero w'imbabazi za Yesu. Yesu amaze kukubabarira aguha ubuzima bushasha muri wewe, kandi ugahinduka. Mugenzi, ukomeze kuzirikana neza iki civugo cacu kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Turi mu cigwa c'indwi kirangiza kivuga ngo kuba mu munezero w'imbabazi za Yesu. Yesu yahariye ibyaha by'umunyabyaha, amuhindura, akamuha umunezero, kandi akamuha ubuzima bushasha. Ariko gusa fakwemera ko uri umunyabyaha, kandi Yesu ashobore guhindura ivyumviro byawe, ashobore guhindura intekerezo zawe. Ni vuba cyane azaho gutora ko yakwemereye ko azobana nawe. Niyo mpamvu atamuntu akwiye guhagarika umutima wiwe. Nta muntu akwiye guhagarika umutima we koko nimba yarize Yesu by'ukuri. Mugenzi, abantu rero bateze intambwe zose tumaze kwiga kuri kijya civugo kivuga ngo nawe Yesu ashobora kukubarira, bafise ivyizigiro vya kubu n'ivyakazoza. Niyo mpamvu Yesu atangaza amajambo mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca 14 guhera ku murongo wa mbere. Yesu avuga ngo nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imira kwa data hari amazu menshi, ati kandi iyo atabariho mba ndayibabwiye. Ati none rero ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajene kugira ngo aho ndi namwe abariho muzoba. Imana ihabwa icubahiro cyane. Abantu rero mwateze irya ntambwe, kandi mukamwakurikanya ibi vyigwa, mukemera ko bihindura imibereho yanyu, mukemera ko bihindura ivyiyumviro vyanyu. Yesu ni vuba cyane akaza kubatwara kugira ngo ahari nawe abariho muba. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice ca 3 murongo w'indwi ku 8 Bibiliya imbwira ngo nuko rero nkuko Mpwemu Yera avuga ati uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo nimukomantaze imitima yanyu nkuko bayikomantaje mu gihe cyo kuratsa kuri wa munsi wo kugerageza mu bugaragwa. Aho mwumvira ijwi ry'Imana, mugenzi uri kurankurikirana, sinzi kuri kurantahura neza, aho wumvira ijwi ry'Imana riguhamagarira ngo utere intambwe zo kwihana mu buryo bwemewe, nukomantaze umutima wawe, ahubwo kandi yemera Yesu akorere muri wewe, kandi amaze kuguha imbabazi aguha ubuzima bushasha muri Kristo Yesu. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Mbega nawe uri kurankurikirana, uri kurabitahura gute ibi vyigwa byacu? Twari dufite ikivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Nawe Yesu arashobora kukubabarira, imbabazi za Yesu zihari ku bwawe. None rero turiko turasozera iki civugo cacu, dusozereye ku cigwa kivuga ngo kubaho mu munezero w'imbabazi zande za Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro cyane. Niyo mpamvu tugiye kurangiriza kuri iri sengesho rivuga ngo Mana Data, ndagushimira kuko muri Kristo Yesu hari imbabazi n'ubuzima bushasha. Haleluya. Mana Data, ndagushimira kuko muri Kristo Yesu hari imbabazi n'ubuzima bushasha. Mfasha rero kubaho mu munezero w'ubuntu bwawe no kubabarira abandi nkuko wambabariye. Amena. Mugenzi, ndagomba ko iri sengesho riba mu mibereho yawe, kandi iri sengesho riba mu mutima wawe, mu bwenge bwawe, ko Yesu yakubabariye. Muri ho hakaba haboneka ubuzima bushasha. Nawe gira imibereho, ugire n'imibereho n'imigabo n'imigambi yo kubabarira abandi, utanga imbabazi. Twabonye neza ko ngo umuntu Yesu yababariye nawe agira imigabo n'imigambi yo kubabarira abandi.
yo kubabarira abandi. Higeze kubaho umugabo umwe yari aheranye mugenzi we, bahuye amusaba amahera yiwe, amubwira ko atayafise, amubwiye ko atayafise, hama aciramubabarira, kandi we niwe yaraheranye amahera menshi. Nawe wa mugabo ababariwe agiye acahura n'uwundi amufitiye amahera makeya, acamubwira ati ntuva ngaho utampaye nikuta, ati yose urayanyishura. Ababibonye bacavuga ati nuko umeze, baca baja kurondera wundi yaramuheranye, ati nawe yarafise uwumuheranye, none yaraciye amufata nabi, ati nawe rero ntahava ngaho atayaguhaye. Mugenzi, nimba umeze uko ukaba uzi ko Yesu yakubabariye kandi akakubabarira byinshi wakoze biremereye, nawe ukaba utagomba kubabarira abandi, ndakubwira ngo nta bugingo buhoraho ufise muri Kristo Yesu. Imana itugwanire cyane. Ariko kandi iri sengesho ngiye gusubiramwo ribe mu mibereho yawe. Mana data, ndagushimira koko muri Kristo Yesu hari imbabazi n'ubuzima bushasha. None rero umfasha kubaho mu munezero w'ubuntu bwawe no kubabarira abandi nkuko nawe wambabariye. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Mugenzi uri kurankurikirana, nimba nawe wibaza ko Yesu yakubabariye nkuko ikivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira, ndagomba ngo ubeho ubuzima bushasha nawe bwo kubabarira abandi, kugira impuhwe zo kubabarira abandi nkuko Yesu yazikugiriye kandi akazikugirira ku buntu n'intaco watanze, nawe ushobore kubabarira abandi nkuko ikivugo cyacu kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Iki ni igihe rero cyo kurondera Imana bigishoboka kwibonwa. Wavugishwa n'Imana Yesaya yabivuze neza mu gice 55 umurongo wa 6 n'uw'indwi, avuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha ntareke ivyumviro vyiwe, ugabitanya reke ivyumviro vyiwe. Umunyabyaha ntareke inzira yiwe mbi, ugabitanya reke ivyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho aramugirira imbabazi, agaruke ku Mana yacu kwikunda guharira. Mugenzi, Yesu yiteze kuguha imbabazi kandi imbabazi zihari ku bwawe, ariko kandi ugomba gutera intambwe ukaza hari, kandi wamara gutera intambwe nkuko umwana w'icangazi yateye intambwe urashobora kubabarirwa nawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Ngomba ndabibutse ko twari ku kivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Twarabiye hamwe ivyigisho bishika ku ndwi, none turangirije hano icigisho cyandwi cavuga ngo kubaho mu munezero w'imbabazi za Kristo. Kuba mu munezero w'imbabazi za Kristo, ndagomba ko usaba mpwemu w'Imana ngo ashobore gutahuza bino vyigwa, kandi amaze kubigutahuza aguhe gutera intambwe ku rugero rwo kwihana mu buryo bwemewe mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, mwongere ubuzima bwacu, uvuga bikaba kandi uteka bikaguma, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tagushimiye ko abanye natwe muri bino vyigisho bigira ku ndwi byari bifise ikivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira, kandi twizeye ko wadutahuza ijambo ryawe, nuhabwe icyubahiro. Komeze rero ubane natwe kandi ukomeze duhe umutima wo guha agaciro imbabazi zawe, tuzisobanukirwe neza mu buryo bwuzuye, tumaze kuzibamwo dushobore kuronka umunezero utangwa nawe. Tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena.